Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri ubu munsi igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu 2024 ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umugambwe Frodebu warengewe n'amabi ya CNDD FDD uhamagarira abarundi gutsinda ubwoba. Kuri uw'Imana umugambwe Sahwanya Frodebu warahimbaje isabukuru igira 31 ry'intsinzi y'umukuru w'igihugu w'umuhutu wa mbere yatowe ku mugwa mukuru wa politike. Umukuru wawo Patrick Nkurunziza co kimwe n'uwahoze arongoye inama nshingamateka Leonce Ngendakumana bariyamirije ubwicanyi bwabaye akamenyero mu Burundi muri iyi minsi. Ibibukije kandi ko umugambwe Frodebu ari wo watanguje umurwi wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu inyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye. Basaba umugambwe uri ku butegetsi guhagarika ikumira riranga inzego z'u Burundi, abarundi nabo kuva mu gacerere. Ubuzima buzimvye, ubwicanyi bucagura, ukunyuruza abantu, ibiturire biranga indongozi z'u Burundi, ugukumira, ugutunganya nabi amatungo ya leta, amabi akorwa n'imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD n'ibindi. Urutonde rw'ivyo umugambwe Frodebu wagiriza CNDD FDD ni rurerure. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Bujumbura habonetse abantu 8 banduye ikiza ca korera mu ndwi imwe. Kuri uwu wa kane w'indwi yaheze abantu 4 banduye ikiza ca korera barabonetse muri Bukirasazi ya mbere muri zone Kinama. Ni muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura mu buraruko bw'u Burundi. Ivyo bitigiri biciye bikwiza 8 mu kiringo c'indwi imwe gusa. Abanyagihugu bakaba bafise amakenga k'ibintu bishobora kunyuka. Abo bantu bashasha bagwaye korera bemejwe n'abajejwe intwaro ndetse n'abajejwe igisata c'amagara y'abantu muri komine Ntahangwa. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi kumviriza insamirizi zikorera mu buhungiro kiracari icaha. Umuyobozi wa lycée communale Murehe mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Germain Ntakarutimana yaraye ijoro ryiwe rya mbere mu gasho kuko yumvirije ibiganiro humura vya RPA iradiyo ikorera mu buhungiro. Germain Ntakarutimana yarekuwe ku munsi wa gatanu w'indwi yaheze hafi isaha 5 z'umutaga. Yari yahagaritswe ku munsi wa mbere mu gihe yari mu nama y'umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi. Icaha yagirizwa kubw'ababibonye nuko yumvirije ikiganiro humura cari mu butumwa bwiwe bwa WhatsApp aho yiketswe ubwo nyene kwaha amakuru RPA iradiyo ibonwa ko igwanya ubutegetsi. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo muyari karavugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko imahama mwikambi haye indaro impunzi mu gihugu c'u Rwanda ubusuma bwiyongereye kubera ubukene bwabaye bwinshi. Ikambi ya Mahama mu Rwanda iriko iriyerekanamwo ubusuma butagira izina muri iyi minsi iheze. Ibikoresho vyo mu nzu n'amatelefone nivyo vyibwa cane. Impunzi zifise amakenga ko ubwo bugizi bwa nabi bushobora kwimonogoza gusumba hakavamwo n'ubukozi bw'ikibi. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike
igisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ano makuru ku buryo burambuye rero ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko i Gitega umugambwe Frodebu warengewe n'amabi ya CNDD FDD ugahamagarira abarundi gutsinda ubwoba. Kuri Uwimana umugambwe Sahwanya Frodebu warahimbaje isabukuru igira 31 ry'intsinzi y'umukuru w'igihugu w'umuhutu wa mbere yatowe ku mugwa mukuru wa politiki. Umukuru wawo Patrick Nkurunziza co kimwe n'uwahoze arongoye inama nshingamateka Leonce Ngendakumana bariyamirije ubwicanyi bwabaye akamenyero mu Burundi muri iyi minsi. Bibukije kandi ko umugambwe Frodebu ari wo watanguje umurwi wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu inyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, banasaba umugambwe uri ku butegetsi guhagarika ikumira riranga inzego z'u Burundi, abarundi nabo kuva mu gacerere. Ubuzima buzimvye, ubwicanyi bucagura, ukunyuruza abantu, ibiturire biranga indongozi z'u Burundi, ugukumira, ugutunganya nabi amatungo ya leta, amabakorwa n'imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD ndetse n'ibindi. Urutonde rw'ivyo umugambwe Frodebu wagiriza CNDD FDD ni rurerure. Mu birori vyabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abo bagabo babiri bavuze ko bababajwe n'inyifato y'umugambwe uri ku butegetsi. Ku bwa Leonce Ngendakumana umugambwe Sahwanya Frodebu warishiriyeho ingorane ubwawo. Igihe dushinga umugambwe Frodebu twavuga ko abahutu bakumirwa, ariko kuva umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi waciye wigiza inyuma Frodebu. Mu myaka 19 umaze nturigera uha akazi umunywanyi n'umwe wa Frodebu. Umuntu arivyarira ingorane ndababwiye. Ni twebwe twabavyaye, twarabafashishije ibikoresho, imiti, ibifungurwa, turanabafashisha uburyo ntaco tutabakoreye. Umunywanyi Rudende yahawe akazi ni umukuru w'umugambwe, ariko yarirukanywe, ntituzi icabaye, ariko yavyutse umunsi umwe asanga yakuwe. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Leonce Ngendakumana, azwi ku kutarya umunwa no mu kudatinya. Patrick Nkurunziza nawe nyene yavuze nk'uko nyene. CNDD FDD yavuye muri Frodebu. Indongozi z'ubu zitegerezwa kuvyemera. Muzokumva bamwe bavuga ko bagize urunani ku bw'agashavu. Kubera iki ubu hatoshirwaho igisa na CNDD FDD kandi turi mu gashavu? CNDD FDD itegerezwa kuvyemera. Ni igikorwa c'umugambwe Frodebu. Kuva ku wa mbere Ruheshi twaratanguye isekeza ryo kubwira CNDD FDD ko igihugu ari icacu twese. Mutsinde ubwoba aho muca hose. CNDD FDD itegerezwa gutahura ko igihugu ari icacu twese. Uko akaba ariko vyashikirijwe n'umukuru w'umugambwe wa mbere watsinze amatora mu Burundi. Arongera agaragaza akababaro ati bama banyekeza muri aya majambo. Worongora umugambwe gute utagira igisirikare canke inkoho? Patrick Nkurunziza ahamagarira abanywanyi b'umugambwe wiwe cane cane n'abarundi muri rusangi kurwanya ihagarikwa ry'abantu n'inyuruzwa ryabo mu kwama basaba imitahe yo kubafata. Mu gihe abantu bari mu modokari z'ibiyo bitabona baje kunyuruza abanyagihugu. Biraturaba twese. Ndabisubiyemwo kandi ndasavye abamenyeshamakuru gufata ivyo navuze ataco bakuyeko. Uko akaba ariko yashimangiye. Yizeye ihinduka nubwo hari ikumirwa ry'iyindi migambwe muri seni. Ni ugutsinda ubwoba gusa. No mu mwaka w'1993 aho twatsinda iporona, seni yari igizwe n'abantu bamwe. Ndazi ko benshi muri mwebwe muza kunyegeza inkofero n'ibindi bibaranga mutashe muhira kubwoba bwo gutotezwa n'imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD. Izo mbonerakure nazo nyene ziri mu mubabaro kuko ni bene wacu. Barakorwako n'ubukene. Nico gituma barondera abo batako ishavu mu kubakubita
kuko bategerezwa kurondera ico barya, mutegerezwa kubigisha kiretse amaradiyo babahaye kugira ngo babahende ko bakomeye nta na kimwe bafise, izo Motorola bazozirya, mutegerezwa kubibutsa ko Uburundi buri mu mwijima, vyongeweko na Patrick Nkurunziza. Ku bwa Léonce Ngendakumana, CNDD FDD itihanganira abayereka ibitagenda neza, yategerezwa guhagarika amabi yose atuma hari ivyo wagirizwa. None twoshobora kuvuga ko hari isukari kandi atayihari? Tuzonuma mu gihe kw'ishuri abana ataco bigayo? Tuzoreka kuvuga kandi abantu banyuruzwa bagatorwa ari ibiziga? Ntibishoboka. Bamenye ko umugambwe Frodebu uzobandanya wiyamiriza ingendo mbi babandanije babikora, kandi turiteguriye guhangana n'ingaruka zizokurikira. Kuko akaba ariko Léonce Ngendakumana yongeyeko, yasavye abarundi bose kwanka ubutegetsi bw'umukazo. Ndadaye yashaka Uburundi bwiyubashe kandi bwubashwe, aho abahutu, abatutsi, abaganwa n'abatwa bategerezwa kuja hamwe bakanka intwaro y'umukazo. Yariyamirije ibiturire biranga indongozi z'Uburundi kandi bakicisha abarundi amakori n'amatagisi, bakagomba gusubiza inyuma uburenganzira bwari bwabonetse ku muzo w'umugambwe Frodebu mu mwaka w'1993. Indongozi z'ubu zarananiwe muri vyose mu myaka 18 bamaze ku butegetsi, uko akaba ariko yabagirije. Léonce Ngendakumana ahamagarira imigambwe, amashengero, amashirahamwe yigenga, incabwenge, abarundi bose muri rusangi, abo mu myaka yose bari hamwe guhagurukira rimwe bahindure ibintu. Abagowe ni benshi kandi barakomeye cane gusumba abakire. Ku bwa Léonce Ngendakumana, ikibazo abarundi bafise s'ubwoko. Atanga akarorero k'abahoze ari intwazangabo mu gisirikare b'abahutu barongoye igihugu bakama bahirika ubutegetsi, ndetse n'indongozi z'ubu za CNDD FDD zikumira abahutu nk'indongozi izwi ya Seneri Agathon Rwasa, kandi yarabaye mw'ishamba bose bagwanira bimwe. Ubu umugambwe Frodebu urabona ko ibihe vy'amatora bishobora kuba nabi, ariko ukizera ko mu gihe abarundi botora neza, tuzotangura gutsinda amatora y'abashingamateka n'abakenguza mateka. Hamwe indongozi zokwibutsa ko uburenganzira bukeya abanyagihugu bafise nk'ubwo guha agaciro umukenyezi ndetse n'inkehwa z'abatwa vyabonetse igihe Melchior Ndadaye afashe ubutegetsi. Umuhutu wa mbere yatowe kurongora Uburundi muri Ruheshi umwaka w'1993, imbere yo kugandagurwa kuwa 21 Gitugutu uwo mwaka nyene. Melchior Ndadaye haracari incungu ku barundi benshi no ku bahutu bose. Yiswe incungu ya demokarasi na CNDD FDD. Ndadaye afise icibutso ku mugwa mukuru w'ubudandaji Bujumbura hafi y'ikirimba ciwe. CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi n'uwahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu wavutse inyuma y'igandagurwa rya Ndadaye, ariko kuva ugiye ku butegetsi mu mwaka w'2005 kubera amasezerano yo gusubiza hamwe n'amahoro ya Arusha yo muri Myandagaro mu mwaka w'2000, warashigikiwe n'iyindi migambwe n'amashirahamwe y'abatutsi n'abahutu. Ibibabaza umugambwe Frodebu, aho abanywanyi bawo b'incabwenge bavuga bati twarakumiriwe kandi twari dufise ico duterera muri iki gihugu, vyose vyononekaye. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije rero kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.